Ngiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda habatuye ku kirwa cya Gihaya mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu baravuga ko bimurwa mu masambu yabo badahawe ingurane igaragara. Icyo mudufasha ukuntu umuturage wo ku Gihaya ubwo agiye kwimurwa azabaho gute? Kuko ikibazo dufite nimba nge Fideli mfite abana 12 cyangwa mfite 5 cyangwa 4 ariko bakampa amafaranga atahagije naho ngiye kwimukira. Umwe mu baturage ba Gihaya yavugira mu nama bagiranye n'abadepite bari baje kumva ikibazo cyabo. Mu Burundi abakoresha za tuk-tuk amapikipiki ndetse n'amagare ntibishimiye icyemezo cyo kubabuza kwinjira mu bice bimwe by'umurwa mukuru ubukungu Bujumbura. Igihe cyose imbere yo gufata ingingo urashira ku munzane ukaraba ivyiza ingingo ija kuzana n'ibibija kuzana. Janvier Bigirimana umunyamategeko ayo makuru kimwe nandi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugome ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho n'umugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wiriweho? Tagize mwiriwe Veniste, namwe muteze amatwi kuri mwanya. Amakuru yerekeye umugabane wa Afrika. Leta z'Ubumwe za Amerika yarafatiye ibihano ejo kuwa mbere igipolisi ca Sudani kubwo guhohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu mu myiyerekano y'amahoro yiyamiriza kudeta y'abasirikare muri ico gihugu. Ubushikiranganje bw'ikigega muri Amerika bwavuze ko ico gipolisi cakoresheje ingufu zirenze urugero ku bari mu myiyerekano ku mugwa mukuru Khartoum. Amerika ivuga ko abajejwe umutekano ba Sudani bishe bahohoteye bongera baboreza igufa abanyesudani kandi ko byatumye umutekano mu gihugu rushiriza guhungabana. Ibi bihano bifata imitungo yose ico gipolisi gifitiye canke cinjiza muri Amerika canke igenzurwa n'abantu bari muri Amerika. Abagenzura ayo matungo bari ku butaka bwa Amerika basabwa kuyatangariza ubushikiranganje bw'ikigega bujejwe gufata ibihano muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Muri Afrika ishiramwe rya Buraya rivuga ko ryategetse ihagarikwa ryo kumenyereza abasirikare ba Mali mu rugamba. Umukuru ajejwe ivya kidiplomasiya mu bumwe bwa Buraya Joseph Borrell asaba leta ya Mali gutanga ivyemeza ko abo basirikare bazoba bigishijwe batazoca baja gukorana n'abacangiro b'Abarusiya. Ubumwe bwa Buraya buvuga ko buhangayikishijwe nuko ubutegetsi bwa Mali bukorana n'abacangiro bishiramwe Wagner. Borrell yavuze ejo kuwa mbere ko ubumwe bwa Buraya bwobandanya butanga imyemenyerezo atahisana n'ibikorwa byo mu ntambara. Mu gisata cy'abimukira ku mugabane wa Afrika biziga 25 by'abimukira bari ko bagerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya byaratowe ku nkengera z'ibahari ku ruhande rwa Tunisia mu minsi iheze. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryavuze ejo kuwa mbere ko ibyo biziga byatowe ku musenyi Winaber ku birometero 70 mu manuko bw'umugwa mukuru Tunis wa Tunisia hagati y'iminsi ya 5 na 6. OIM ivuga ko ubwo bwato bwandurutse mu Tunisia burimwo abantu 60. Utwigoro two kumenya imyidondoro yabo turiko turakogwa ariko amakuru amaze kumenyekana avuga ko barabimukira b'abanyesiriya na Tunisia. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa mu makungu nta makuru y'imvaho yabo bararokotse mu isanganya ry'indege y'ikompanye y'Ubushinwa China Eastern Airlines. Iyo abategetsi bavuga ko yari itwaye abantu 132 yaguye mu misozi iri mu manuko bw'Ubushinwa ejo kuwa mbere. Iyo kompanye yavuze ejo kuwa mbere nyene ko igandariye ingenzi hamwe n'abakozi bayo bari muri yo ariko ntiyatomoye igitigiri c'abafuye. Ibimenyesha makuru mu Bushinwa byavuze ko abatabara bavuze ko atakimenyetso batoye cabo baba bakiri bazima mu bisigarira by'iyo ndege. Abategetsi mu gisata c'indege za gisivile mu Bushinwa bavuga ko iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 yari ivuye mu gisagara ca Kunming ni mu manuko bushira uburengero bw'Ubushinwa yerekeza mu gisagara ca Guangzhou mu buseruko. Igihe yakoroka igeze hafi y'igisagara ca Wuzhou kiri mu ntara ya Guangxi.
perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yasabye ko haba amatohoza vuba bwango kugira hamenyekane icyateye iryo sanganya. Washington, ijwi rya Amerika. Amakuru ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, Perezida Joe Biden hamwe na bagenzi we b'abanyaburaya bacuditse baraganiriye ku ntambara y'Uburusiya muri Ukraine cyo ku munsi wa mbere. Mu kiganiro cyo kuri telefone cyamaze umwanya uri munsi y'isaha, Perezida Biden, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz, umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Mario Draghi hamwe n'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson baraganiriye ku gukorera hamwe kuri iyi ntambara. Perezidansi ya Amerika White House yavuze ko banaganiriye ku makenga ku mikenyuro y'Uburusiya muri Ukraine hamwe n'ibitero bukora ku basivile. Bemeranije kubandanya bashigikira Ukraine harimo no guha imfashanyo abanyagihugu bafise ubwira n'umwete bwo kurwanira igihugu cyabo hamwe n'imfashanyo ku mpunzi ziharurwa mu mamiliyoni zimaze guhunga igihugu. Ku munsi wa gatatu Perezida Biden azohaguruka mu rugendo ruzomushikana ku mugabane wa Buraya, azoba agiye mu nama zibiri za OTAN zizobera i Brussels mu Bubiligi ku munsi wa kane. Mu nyuma azoja muri Polonye kubonana na Perezida Andrzej Duda aho bazoganira ku kibazo c'impunzi n'iyo ntambara ku munsi wa gatandatu. urakoze abigize Bigirimana mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri @radio@com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Mu Rwanda nyuma ya Kibiraro na Kangondo muri Kigali ahavugwa ko abaturage bahatirwa kwimuka mu masambu yabo badahawe ingurane ikwiye. Abatuye ku kirwa cya Gihaya mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda nabo barasaba kurenganurwa. Baravuga ko bimurwa mu masambu yabo badahawe ingurane igaragara. Basabye abadepite babasuye kuri wa mbere kubakorera ubuvugizi. Inkuru irambuye Temistokle Mutijima. Ikibazo cy'imurwa ritavugwaho rumwe ry'abatuye Gihaya kimaze imyaka isaga 6 nicyo kibanzweho mu by'aba baturage babajije izi ntumwa za rubanda. Ubutaka bw'icyo kirwa bungana na hegitari 68 burashakwa n'ikigo cy'ishoramari mu by'amahoteli Kigali View Hotel and Apartments Limited, ariko abahatuye ntibemeranya nacyo ku ngurane bahabwa. Ibi ari nabyo bongeye gusubiriramo abadepite babasaba ko babavuganira iki kibazo kikabonerwa umuti. Rero banyakubaha honorable muri ntumwa za rubanda turabatumye mutugereze iyi kibazo aho gikwiriye. Ubutaka bw'akagari ka Gihaya bufatwe nk'ubutaka bubarirwa mu murenge w'umujyi mu karere kunganira umujyi wa Kigali, kuko nta giciro nyirizina gifatika buhabwa niyo bagiye kugurisha ntabwo bumvikana baragenerwa. Icyo mudufasha ukuntu umuturage wo ku Gihaya ubwo agiye kwimurwa azabaho gute, kuko ikibazo dufite nimba nge Fideli mfite abana 12 cyangwa mfite 5 cyangwa 4 ariko bakampa amafaranga atahagije naho ngiye kwimukira. Impungenge z'imibereho yabo nyuma yo kwimurwa ku Gihaya hamaze kubarwa nk'ahagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo. Abakihatuye barazishingira ku buzima bavuga ko ari bubi bagenzi babo bimutse mbere babayemo aho bagiye. Uyu mwana w'umusore umuryango uri mu yamaze kwimurwa avuga ko umuryango wabo ugizwe n'abantu 11 wahawe miliyoni 2.5 ku mitungo bagiraga aho ku Gihaya irimo n'inzu bari batuyemo, ariko ubuzima bwaranze warahagaruka. Ubu ngubu dushikana no mu rugo tukababwira ko bakoze amakosa nyene yo kwimuka, bagatubwira ko twimuwe ku ngufu kuko basigaye bafata abantu. Nimba umuntu agurishije hano undi ari hariya hagati bahita kuhateramo ishyamba, mu rugo bambwira ko icyabibateye ari ubwo bari bafite ko bashobora kuzashyiramo inyamaswa zikaturya. Tugaragara nkaho turi imfunga ku Gihaya kuko nahagarutse n'ubundi kubera ko ubuzima bwakomeje kwanga biba ngombwa ko ngaruka ku Gihaya. Ubu gutya niberaho nyine ni mu nshuti niho nibera, niho nagarutse kuko nabonye ubuzima bwo ku Rusizi ntazabushobora. Rwose mutubabarire abasigaye byibuze nabo ntibazimuke nkatwe, kuko bimutse nkatwe cyazaba ikibazo n'ubundi twazabarushya mwebwe leta. Nta gisubizo gikemura byako kanya ingorane aba baturage bagaragaza zo kwimurwa mu mitungo yabo bahenzwe izi ntumwa za rubanda zatanze. Icyakora Depite Barikana Eugene akizeza abanyagihaya ko bagiye gukora ubuvugizi kuri iki kibazo. N'ubukerarugendo yabivuze yuko buzateza imbere igihugu
kuko mwese mukeneye ko igihugu gitera imbere, ariko nanone abafitiye akamaro igihugu ba mbere ni abaturage. Aho mukavuga muti kwimuka ntitubyanze, ariko bikorwe neza. Umuntu yo gusubira inyuma, yo gusubira mu bukene, ahubwo akomeza atera imbere, ko gahunda y'u Rwanda ni ugutera iki cyo mwifuza mwese. Ubu gisigaye noneho twebwe tuzabakora ubuvugizi, twe turabadepite b'abavugizi banyu, ariko ntabwo ari cyari ikibazo cyanani. Ibikorwa byo kwimura abaturage ku kirwa cya Gihaya birareba abasaga 1,400 bibumbiye mu miryango 215. Ni muri gahunda y'ishoramari ryo kubaka kuri iki kirwa batuyeho hoteli ijyanye n'igihe, ariko abahatuye bakifuza ko bahabwa ingurane yabashoboza kubona ahandi batura. Ibitari ibyo naho abagihari bagasaba ko uwo mushoramari yaguma naho yamaze kugura nabo akabarekeraho batuye ubu. Kuri hoteli azubaka ni ingirakamaro, nimba bishoboka ni icyifuzo cyacu bitewe n'amafaranga yaduha atafatika. Mwatubera amaso akagumiwe natwe baguma ikiyacu gice. Ibibazo nk'ibi by'ingurane zitavugwaho rumwe hagati y'abashoramari, inzego za leta n'abaturage si umwihariko wa Gihaya ya Rusizi, ahubwo biboneka hafi mu bice byose by'igihugu. Nk'ubu kuva mu 2017 kugeza na n'uyu munsi, bamwe mu bagize imiryango yari ituye muri Kibiraro na Kangondo ho muri Nyarutarama mu mujyi wa Kigali baracyasiragira mu nkiko ku bibazo nk'ibyo by'ingurane z'imitungo yabo batumvikanaho n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Temisokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu Burundi abakoresha za tukutuku, amapikipiki ndetse n'amagare ntibishimiye icyemezo cyo kubabuza kwinjira mu bice bimwe na bimwe by'umurwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Icyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa kuri uyu wa mbere. Ubutegetsi buvuga ko bwafashe icyo cyemezo ku mpamvu z'umutekano. Kigali, Thierry Vendayishimiye. Aha ni ku capa cyo mu Kamenge, aho abagendesha amakinga, amamoto na tukutuku batagomba kurenga baja mu mugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura. Mu majwi yabo n'abapolisi bari bacungereye aho berekanye ko bababaje cyane n'iyo ngingo yashizwe mu ngiro. Nguvu zigira Imana, nguvu ni Imana gusa, nguvu ni Imana gusa zitanga, kuko hakwise tuba yo abavuga abantu bose tubatwarahonye. Nawe ubunyaka amaraso, nawe uri twari n'ubwo bunyaka amaraso, niwe bunyaka amaraso jenegeretswa kubaho nawe uri twari n'ibyo bari bayigamye. Mu mabarabara yose yo muri ico gisagara ca Bujumbura ibyo byuma byari bisanzwe bikorera nta na kimwe kiharangwa, byaba iby'abari basanzwe babyiyunguruzaho bagiye mu kazi kabo atari iby'urudandaza. Uyu munyagihugu yarazindutse kare agiye ku kazi kuri moto yiwe nk'uko byari bisanzwe, nawe asanga ntiyemerewe kurenga kuri ibyo byapa byagenwe. Aganira n'Ijwi rya Amerika umva uko byamugendekeye. Hariya kwa Busigo kwayitonze mbona bambwira ati ntibushobora kurengana, cyane kata hirya mfata hirya ya Presidence hariya ngiza Katunguru ndamanuka rero haza sikiaja inyuma kuri Kadinoro hirya nturengana ndashaka kubafundi ntabaho no kabitsa ndabura sanzwe kunana hatunda saa moya urabona nko sizo hafi saa 3 zibura. Naho bari basanzwe bakoresha ibyo byuma mu kuja ku kazi bo bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa badafite n'ico bovuga, kuko ngo babuze uko bashika ku kazi. Imirongo miremire y'abarindiriye imodoka za bisi akaba ariyo yarangwa ahantu hatandukanye mu nkengera z'iki gisagara. Akarorero ni ku kiraro cyo ku G12 mu Kanyosha, aho kuva isaha 1:30 za mu gitondo atabisi yaharangwa. Abanyagihugu bakibaza ukuntu ingingo nk'iyi fatwa ntihabeho inyishu ziyiherekeza. Amusi n'amayobera ko nta no bivuga, nawe urabona ko duhagaze ngahanye babuze n'ingene tugenda ku kazi. Urabona yuko amabisi yose ahanye nta bisi nimwe ihari, kare ngaho umuntu ashaka kwiyunguruza agafata moto mu kanya kabashitse ku kazi, gafata bajaje kabushitse ku kazi, gafata ikinga ukabushitse mu kanya, muri ko harure umwanya ukira ntace ku kazi mu kanya umuntu acagenda n'amaguru. Byoroshe kugira leta kugira ifate no ngingo yo gutegura ubundi buryo. Kubw'umushingwamanza Janvier Bigirimana yanonoseye ibijyanye n'amategeko, iyo ngingo yo kubuza amamoto, tukutuku n'amakinga mu gisagara ca Bujumbura avuga ko iteye kubiri n'amategeko kandi igeramira agateka kazi na murundi wese.
dufate yuko n'amasanganya abaho kandi amasanganya n'ibisanzwe nta gisagara na kimwe gishobora kuba ari igisagara gikuze gikomeye ngo kiri kubamwo amasanganya. Icyo abantu bakora ibishoboka byose kugira ngo ayo masanganya bayarinde bayagabanure. Mugambi uko kugerageza kugabanya amasanganya dufate naho byoba ari byo